Kw'izina rya Data, rya Mwana, n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turacyabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca Yakobo. Turi ku kigabane cya 4, twari twagejeje ku karongo ka 6. Rero turahera ku karongo ka 6 tugeze ku karongo ka 12. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga riravuga ngo ukunga ubumwe mu bavukana. Mbere irasubiriza mu bwiza bwayo, kuko hari iri jambo ngo Imana iragwanya abishima ikaraba ryiza abicisha bugufi. Nimugamburukira Imana rero, nimugwanye ishitani nayo izobahunga. Nimwiyegereze Imana nayo izobegera. Nimusukure iminwe yanyu mwabacumuzi, nimutyorore imitima mwebwe mufise imitima ibiri. Nimurabe ube gito bwanyu, mugandare murire, agatwengo kanyu gahinduke amarira, akamwemwe kanyu gahinduke amaganya. Nimwicishe bugufi imbere y'Umukama, nawe azobaninahaza. Nimureke kudodoberezanya bene wacu. Ubudodobereza mwene wabo canke uwumucira urubanza aba adodobereje itegeko, kandi aba aciriye urubanza itegeko. None rero iyo uciriye urubanza itegeko, ntuba ukiri ukurikiza itegeko, ariko uba ubaye umucamanza waryo. Uwushinga itegeko ari we mucamanza, ni umwe musa, niwe ashobora gukiza no kwica. None uri iki wewe ucira urubanza mugenzawe? Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni jambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Alleluya, amen. Bana b'Imana, mu gitabo cya Yakobo tugeze ku kigabane cya 4. Kwanza gifise ibigabane 5 gusa. Twari twahereye ku karongo ka mbere twagejeje ku ka 6, ariko ubu duhera ku ka 6 tumaririze ku ka 12. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga riravuga ngo ukunga ubumwe mu bavukana. Twariko turaraba ingene abavukana bakwiye kunga ubumwe, ingene abavukana bakwiye gukundana. Kandi rero nubwo tuvuga ngo ubumwe mu bavukana, si ukuvuga ko abavukana nyene mu mubiri kwa ba papa na ba mama, no mu babanyi mu kibano, ibintu nk'ivyo. Ariko nagiye ntanga akarorero mu byo mbona mu muryango wanje. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Rero ku karongo ka 6 sinari nahasiguye ko cyane kubera iminota. Rero reka tubahere. Haravuga ngo mbere irasubiriza mu bwiza bwayo, kuko hari iri jambo ngo Imana irasubiriza mu bwiza bwayo. Reka turabire ijambo. Imana iragwanya abishima ikaraba ryiza abicisha bugufi. Alleluya, amen. Ngo Imana iragwanya abishima. Imana iragwanya abishima. Imana ikagirira neza abicisha bugufi. Rero ndibuka ko twari twaherutse niko navuga ingene usanga abantu bamwe bishima mu byubahiro bafise, bishima mu nyambaro, bishima mbese. Bana b'Imana, murabona ubwishime aho bugeze zisi. Mwene wanyu akakwirata ko kuko wewe utarongowe nkuko yarongowe, ngo ufise umugabo w'umubose, we afise umugabo w'umubose, bafise byose, canke yarose umugabo yize, we ni warose umugabo yize, gutyo waja no kwa mwene wanyu akakwinuba. Ariko ijambo ry'Imana
riravuga ngo Imana iragwanya abishima. Ubwishime buri mu ngero nyinshi. Rero uko byogenda kose nimba ubona wishima, jemara nibaza ni nkeka Imana yamujije kwambara amaherena, kubera ukuntu nyene nashobora kwambara amaherena ndiko ndiraba mu kiyo nkabona ntajanye n'impuzu canke ntambereye, nkaca nkura nkashiramo kumbura bikanancereza gusenga. Ubwo rero ibaze nk'umuntu acerewe gusenga kubera amaherena, umuntu agacererwa gusenga ariko arishirako ingohe canke ibintu by'imishatsi bimwibye. Ubwo koko iyo bariko araja mu ijuru. Nukuraba rero ibintu bidutera ubwishime byotuma dutsitara imbere y'Imana, tubabaza Imana tukabishira ku ruhande. Ikaraba ryiza abicisha bugufi, ngo Imana iraba ryiza abicisha bugufi. Abantu bicisha bugufi imbere y'Imana, Imana irabatetesha, Imana ikabagirira neza. Ndamaze kubona abantu batari bake Imana igirira neza, bari abantu b'abakene batazi niyo byoturuka, ariko kuko Imana yabonye kwicisha bugufi kwabo, Imana ikabagirira neza. Ca bugufi imbere y'Imana uzurabe kugira neza kw'Imana. Ariko murazi ko hariho n'abandi bagenda bishima uko bishakiye bagakoroka. Kwanza Yakobo aracyabitubwira. Indwi aravuga ngo nimugamurukira Imana rero, nimugwanye ishitani nayo izobahunga. Ngo nitugamurukira Imana rero, tugamurukira Imana ngo tugwanye shitani nayo izoduhunga. Tugamurukira Imana mu kuza kuraba abapfungwa, mu kuza kuraba bari mu bitaro, mu kuza kuraba abakecuru n'abatama n'abagwariye mu mihana, mu kugirira neza uwo wese bikenewe kumugirira neza. Hari umuntu akeneye ubufasha bwawe. Wowe wicare mu mangazini ngo utekereze, canke wicare mu biro utekereze, canke wumve ko akazi kose urimo ubabanye, wumve ko byaheze, kandi hari umuntu ahangayikiye ku gatumba, canke umwana yabuze amahera y'ishure, canke hari n'ibyo mbona ku mateleviziyo by'abantu baba babuze naho baryama, bagowe bahangayitse. Mugabo wowe ufise amazu upangisha, ufise ibihinda ibisohoka n'ibyinjira, ukaba utogirira impuhwe umuntu yabuze aharyama ngo umuhe n'indaro y'umunsi n'umwe. Urashobora kuraba ujya muntu bataye ku gahinga canke atagira naho aryama, ukamufatira inzu ukayimurihera n'amezi 2 nawe akaryama mu nzu. Rero niwakomeza wowe kwigira uko wishakiye, ukumva ko ubwishime bwawe ibyo utunze canke uko wowe wibereyeho, wumva ko uri umunyamahoro, atangorane urabibamye, ndi umwamikazi canke ndi umwami ndabibamye, ndafise byose nta ngorane, aho nyene niho shitani ikwatakira. Ariko urashobora kubura umutunzi. Hariho abatunzi batunze ibintu, bafasha aboro, barihira abana amashure, bagirira neza abandi. Abo rero Satani irabahunga. Niko na Bibiliya bivuga yuko Satani iraguhunga kuko nturuwayo, ntuyemerera. Ushobora kuvuga ati sishobora kuja kudefiriza imishatsi, kandi namenye ko hari umuntu ku gasozi, ndazi hari umuntu ku gasozi agwaye canke ahangayitse canke mu miryango. Nimugamurukira Imana rero, nimugwanye shitani nayo izobahunga. Tugamurukira Imana, tugwanye shitani nayo iduhunge. 8 nimwiyegereza Imana nayo izobegera. Ngo twiyegereza Imana nayo izotwegera. None uri mu bwishime bw'ibihinda mw'isi. Imana ntuwegere Imana, none Imana izokwegera nawe utayegereye. Uri kurigira kwegera shitani we afise ibihinda,
azana amadeshireti watanzwe, azana imishatsi y'ubwoko buhindurira tiwatanzwe, azana inzara z'amakurere canke z'inzahabu tinatanzwe. Uri kuriyegereza ibihinda byo kwa shitani. None Yakobo ntiyabivuze mu nyigisho yo kuwa gatatu. Ntitwabonye Yakobo adusigurira ko iby'isi bihinda bigize iki bitera ubwishime. Rero nukuraba ibyo bihinda bya shitani tukabica kure, ahubwo tukarondera ibaze kugura inzara z'ibihumbi n'ibihumbagizi udafise Bibiliya, kwicara muri saro iminota isaha yose bariko baraguterera ku inzara, udashobora kwicara iminota 30 uri kurasoma Bibiliya. Aho rero ugaca wumva muri mu inzira y'abariko baraja mu ijuru. Hari n'igihe ushobora guhura n'impanuka uvuye kuzishirisha ko cyangwa uvuye kwigira ibyo wishakiye byo mu isi, ugacupfira mu byaha, kandi uzi neza ko mu muryango wanyu hari abana babuze amakaye yo kuja ku ishuri, cyangwa babuze ibikoresho, cyangwa baraye ubusa. Satani none izoguhunga gute? Uri kuriyegereza Satani, nturi kuriyegereza Imana. Kuriyegereza Imana no kugura Bibiliya, no kugura ibitabo byose birimo inkuru z'Imana, kuko igitabo cya Bibiliya cyahagarikiye kuri Yohani, ariko hari ibindi bitabo iby'ibisongerezi bya Bibiliya twogombye kuba dufise tukagura kandi tukaza turasoma. Tubura amahera yo kugura Bibiliya n'ibitabo by'Imana cyane yo guhereza mu rusengero, mugaba y'inzara, ayingohe, ayimishatsi n'ibyo gushaka umuntu, kandi bijya bintu mumenye ko bihari nabo bitera amakaseri. Turiko turayaronka. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ariko Imana iratubwira iciye kuri Yakobo ngo duhunge shitani, twiyegereza Imana na Imana izotwegera. Nimusukure iminwe yanyu, mwabacumuzi, nimutyorora imitima, mwebwe mufise imitima ibiri. Ngo nidusukure imibiri yacu, dusukure imitima yacu, ngo twebwe dufise imitima ibiri. Ngo imitima ibiri. Ukugira imitima ibiri, kuba umutima umwe uri mu by'isi, uwundi mutima woheyaheye ukaja ku by'Imana. Ariko ugasanga wagiye mu by'isi, ushaka kuja mu rusengero kugira gusa babone ko washize ku mushatsi mwiza, amameshi ushutse neza, canke wambaye amahereni, canke wambaye impuzu nziza, canke ari wowe warushije abandi kugira pastor igezweho, canke wowe wambaye zishashe zistire, nyimba stire igezweho. Rero ukumva kumenga wagiye gusenga Imana irikira kubona, kandi Imana irikira kuraba na Satani arikara kuraba. Wumva kuguma gukwega cyane ni Satani guma kwereka ati ingo wowe nubona ko wambaye pasura itameze neza, kandi burya nubona ujya ko yakurushije, raba amatako yiwe n'amaguru yiwe, kijya kirato yambaye gihagaze neza, wewe bite. Ariko Imana yo mwijuru dutabare cyane. Imana yo mwijuru tube hafi cyane, kuko isi irikira tujana ahantu habi hatariho, muri gihonomu mu muriro utazokwigera uzima. Ko tugize Imana, Yakobo akatubwira ngo twiyegereze Imana, ahubwo tuyiyegereze bigishoboka. Tuyiyegereze Imana bigishoboka. Icenda havuga ngo nimurabe ubube gito bwanyu, mugandare, murire. Ngo turabe ubube gito bwacu, tugandare, turire, agatwengo kanyu gahinduke amarira, akamwemwe kanyu gahinduke amaganya. Rero Yakobo avuga ati turabe ibitwenge tubihindure.
agatwengo kacu tugahindura amaganya. Ubu bwishime dufise tuje mu biganiro nk'abatishimye, tumere nk'abatishimye kubera ko twirata mu umubiri uraguhenda ukumva ko umugore wugaye cyangwa umugabo yugaye. Niko kera twavuga, ubu naho ngo n'amabogari cyangwa sinzi umukobwa agezweho. Abahungu n'amabogari, abakobwa nabo nyimba sinibuka ukuntu nama numva mbonita nyimba birananiye kuvuga, sinibuka neza, ariko n'abakobwa ngo barafise ukuntu nyene buba nababagezweho baba bameze. Rero twishima tukibona tukigira bya bindi byose, inzara, ibintu byabyo byose tukigira uko twishakiye tukibona, ariko umubiri uraduhenda. Satani nawe, abamarayika ba Satani bakatujamo bakatwumvisha ko utigize iby'abisi bariko baragenda bagira cyane ibiri ku gihe cy'ubu, kumenga wewe nturi mu nzira nziza. Ariko bana b'Imana nukwiraba tukitandukanya n'ibihenda amaso n'iby'isi, kuko mva nababwire nukuri ntiwoba wagize bijya bintu ushira ku maso n'ibyo ku munwa na zangohe n'imishatsi y'amakurera atandukanye n'inzara ku maboko no ku maguru, gaca wambara amapasuru ukuntu ngo uvuge nukuri ngo urikuraja mu ijuru. Ubwo bunubwishima Imana irabwanka. Raba neza ibikujana ku Mana, urabe neza nibyo babiriko birakujana. Jesi mpamya neza ko ibintu by'ingohe bifise Imana ibyemera pe. None ko Imana yaduhaye ingohe nziza, wenda bijya bashira ko sinzi, ariko nuko biterana amakasere. Reka tubandane. 11 nimureke kudodoberezanya bene wacu, ngo tureke guteranyana kubesheraniranya, bikaba bihari byinshi. Udodobereza mwene wabo cyangwa umucira urubanza aba adodobereje itegeko, kandi abaciye urubanza aciriye urubanza itegeko. Ngo tureke kubesheranira, tureke gucongeranira. Murabizi nyene hari abacongera abandi babeshira abandi, ibyo ntanto bisigura cyane, benshi murabizi kabisa ko ikintu cyononye isi cyane nukubesheranira. Abantu benshi bari gupfa bazira kurenganywa, benshi birukanwa mu buzi bazize ko babeshewe na bagenzi babo kugira ahave ndahaje. Rero ibyo ni ibintu haba no mu bavukana, ibyo ni ibintu bibishe cyane bitanezera Imana. Yakobo rero atubwira ati nitureke kugiranira amashari, tureke kubesheranirana. Hari ibwirizwa rivuga ngo ureke kubesha no kubeshira abandi. Kubeshira abandi, hari abantu benshi bari mu busyo babeshewe kandi bariko barazira ubusa. Ca wibaza nka wowe muntu warabeshe umuntu agapfungwa ukwezi kumwe, amezi 2 cyangwa imyaka n'imyaniko, uzi ko wamubesheye imbere y'Imana ni ikintu kibishe. Icyo nyimba uzi ko byakubaye kuzosaba imbabazi mugenzi wawe. Turabandanya. None rero iyo uciriye urubanza itegeko ntuba ukurikiza itegeko, ariko uba ubaye umucamanza waryo. 12 havuga ngo ubushinga itegeko ariwe mucamanza ni umwe musa. Ubushinga itegeko ariwe mucamanza ni umwe musa. Tumumvirize.
niwe ashobora gukiza no kwica, ngo niwe ashobora gukiza no kwica. Ko biri kose ngira ni Yezu kweri, niwe ashobora kwica canke gukiza. None uri iki wewe ucira urubanza mugenzawe? Ngo none wewe uri iki wewe ucira urubanza mugenzawe? Wewe ucira urubanza mugenzawe. Ariko dutandukanye ibintu. Mwisi hariho abaca imanza kuko babigenewe, babifitiye amabanga yo guca imanza, hanyuma bagaca imanza kandi bishunze amategeko. Bibiliya iragenda isigura, noneho hariho igitabo cy'abacamanza. Mu gitabo cy'abacamanza ushobora kuraba ingene imanza zicibwa, baca imanza. Hanyuma kera Musa yaraca imanza, sebukwe Yetero aramubwira ko ibyo bintu atozobivamo, agomba gushinga abantu b'abacamanza bazoza baramufasha guca imanza, wewe agaca zirya zananiranye. Rero guca imanza rero nukuraba aha batubwira ngo none uri iki wewe ucira urubanza mugenzawe? Nukuraba rero wewe uri kuracira urubanza mugenzawe nyimbo wifitiye uburenganzira, kuko noneho muranazi ko abacamanza benshi bo mwisi ni njyajya, barabesha. Ariko ngo dufise hano twabonye ngo kuri 12 nyene niho tubona ngo ubushinga itegeko ariwe mucamanza, ubushinga itegeko ariwe mucamanza ni umwe Musa, niwe ashobora gukiza no kwica. Ngo niwe ashobora gukiza no kwica. Aha rero turabona neza ko ni Yezu Kristo wewe niwe aca imanza zibereye, kandi igihe cyo guca imanza kwa Yezu Kristo ntikuragera. Mugabo abana b'Imana, nubwo igihe cyo guca imanza irangira ry'isi ari Yezu Kristo azoca imanza, nuba ari ubu twarabibonye mu iyodiyo y'ubushize, nuba ari ubu abatiyegereza Imana baragerwa ko n'ibintu bibi, bakibaza ngo Imana yarabataye cyangwa Imana yarabibagiye, ariko ari kubera inkoni y'Imana. Bibiliya nyene irasigura ko abantu bamwe bigira ibihangange birata basubira, hari igihe inkoni y'Imana iza bagaca bugufi. Rero icyo Yakobo aduhanura, hariho umuntu ashobora guca urubanza neza, ko yocira urubanza umuntu wangondagonde w'ubuyobe, canke wewe canke nk'uko nanje nkaba nocira urubanza umuntu kandi ari ubw'ubuyobe canke se ntabigenewe. Hari nawe urabongira ati mbega none we kuvuga ngo abisiga ibintu canke abameze uko ntibazoja mu ijuru, wewe niwaciye urubanza. Nabwo muntu bitandukanye. Je ndiko nigisha ibiri muri Bibiliya, ndiko ndabivuga kugira ngo umuntu wese abone ikintu kibereye. Ntabwo mba ndiko ndaca urubanza, mugabo nkavuga nti wewe nyene muntu wo kwicira urubanza, ukaraba ati nyamara ngaha ndi mu makosa, ndakwiye kwikosora, nkagenda ku Mana, nkegera Imana, nkareka guhunga Imana, nkareka kugendera mu by'isi, kuko Yakobo wonyene niwe yavuze ngo inge turabe, kandi aravuga ngo mwabahakanye mwe, ntimuzi yuko gukunda iby'isi ari ukwankana n'Imana. Yakobo wewe yivugira ko abahakanye bakunda iby'isi ari ukwankana n'Imana. Nukuraba rero ibyo bintu by'isi ukunda, ukaraba neza kutari kurikura ku Mana. Umuntu wese ashaka kuba umukunzi w'iby'isi aba yigize umwasi w'Imana. Umuntu wese akunda iby'isi aba yigize umwasi w'Imana. Rero nyimba je ndiko navuga ati iby'isi nibigutware, canke reka gukunda iby'isi, reka kwigundirira, canke navuga ati ujya muntu arafise ibi bintu ntashaka kubitanga, ntashaka kubireka, ntashaka oya.
kuko hariho abantu bavuga ati nje hariho abantu bama bambwira ngo wavuga ubutumwa ngo mugabo nuko wigisha ibyo udakora, ariko ntuzi neza ko ibyo nigisha noba ndabikora canke ntabikora. Urumviriza gusa ibyo mvuga ugaca wumva ko namusabye ntagire icyo amarira canke ko namubwiye ibibazo byanje yigisha ibyo adakora. Oya, wowe ntubizi neza ibyanje n'Imana, kandi nanjye sinoza kukubwira ngo naka nubwo amuvuga butumwa canke naka nubwo afise akazi ntakora ibi nibi. Oya, ntabyo nzi kutabikora, kuko kubikora ntiworinda kuza kusezera canke gusezera naka. Oya, ariko gusa mu kwigisha muri rusangi ni ukuvuga ati reka kwigundirira ku by'isi. Abigundira ku by'isi ntibegera Imana canke ntibazobona Imana. Nyimba rero wowe uri mu bigundira ku by'isi, wikundira iby'isi, nawe wenyene ni wowe wicira urubanza ukumva ati yamara. Nyimba wumva utsindwa bikaguha gukosora ukavuga ati apu reka ndeke kwisinga iby'isi, ahubwo ndondera ibizonjana mu ijuru. Haleluya, twipfuze twese kuja mu ijuru. Rero turahejeje kuri aka nyene twahereze ko ubushinga itegeko ari we mucamanza, ni umwe musa, niwe ashobora gukiza no kwica. Murumva ko umwe gusa arashoboye gukiza, arashoboye no kwica. Akubonye kwicyaha cyangwa akubonye ko amakosa akakurandura, umwe gusa, Yesu Kristo. None uri iki wowe ucira urubanza mugenzi wawe? None wowe uri iki wowe ucira urubanza mugenzi wawe? Rero Bibiliya itubuza gucira imanza abantu tubadomako cyangwa ukamucira urubanza rw'amanyanga cyangwa kutariko, kandi utabanje kuraba nawe ko kumbure uko ibyawe bimeze. Bana b'Imana rero, Imana yo mu ijuru duhana amahoro n'umugisha, iduhe gutahura, iduhe kandi kugira umutima wo kuyegera. Twegera Imana, twizera Imana, tureke kwizera iby'isi, tureke kwigundirira ku by'isi, tureke kwihambirira ku matungo y'isi ahera mu mwanya mutoya. Umukama Imana abahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.